Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mweba nkwanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Pascal Nyabenda azira iki? Kuva aho Perezida Evariste Ndayishimiye ashikiye ku butegetsi, Pascal Nyabenda ni umuntu rwose wabangamiwe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ku buryo batandukanye babonwa nabi na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko amakuru nyine ariko aradushikira akemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye akimara kumenya ko amakuru y'uko ariwe waba waragize uruhara mu rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza amenyekanye, yahisemwo umukenyero mwiza wo kugenda yigezayo buhoro buhoro abahoze begereye umuhisi Pierre Nkurunziza. Pascal Nyabenda yakombowe mu buyobozi bw'ikigo Onapel. Nimba hari umugumyabanga atorohewe mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye ni Honorable Pascal Nyabenda yahoze arongoye umugambwe CNDD-FDD, yanahoze arongoye inama nshingamateka. Wenyine aherutse kwivugira ko abayeho yirinda kuganira politike kubera gutinya abohava baja kumubeshera, uretse koko ikibanza c'umukuru w'igihugu camucitse ku munota wa nyuma muri 2020. Mu myaka 3 gusa Pascal Nyabenda amaze kugenwa no gukurwa mu bibanza 2 by'uburongozi, ntaho aragama. Ni ikihe cigwa umuntu yokura mu biriko birashikira Pascal Nyabenda?
nyine byose bikozwe ku buryo bwiza kandi buhambaye kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arabonamo Pascal Nyabenda umwanzi akomeye cyane na rijya byamaze kumenyekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye yagize uruhara rukomeye cyane mu rupfu rw'umuhisi Pierre Nkurunziza kandi Pierre Nkurunziza akaba yari Sumbambike wa Pascal Nyabenda. Pierre Nkurunziza akaba yaranashakaga ko Pascal Nyabenda ariwe aba umukuru w'igihugu. Umwizigirwa wa Nkurunziza mukeba wa Ndayishimiye muri 2020 icizere cyari hejuru cyane ko Pascal Nyabenda yari agiye kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ku izina rya CNDD-FDD. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yari aherutse gutangaza ko Imana yatanze inyishu ku uzosubirira Perezida Nkurunziza. Yari umuntu yari asanzwe asengera ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ico gihe byari byoroshe kubona uwo avuga. Muri Myandagaro 2019 mu gikorane cyabereye mu ntara ya Bubanza, Perezida Nkurunziza yuguruye inuma zitatu aca aratangaza
n'umugambwe nakoreye ku rugero rutarigera rubaho, ariko amasoko adushikira nyine akemeza ko Pascal Nyabenda icyo azira ari uko nyine azi amabanga menshi y'igihugu kandi akaba azi byinshi ku muryango w'umuhisi Pierre Nkurunziza, akaba yari afisataniye ubushuti bukomeye cyane na Nkurunziza, ariko muri ino minsi nyine hakaba ari kuvuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yagize uruhara rukomeye cyane mu rupfu rw'umuhisi Pierre Nkurunziza, akaba ariyo mpamvu nyine Perezida Evariste Ndayishimiye abonamo Pascal Nyabenda intambamyi ikomeye cyane, akabonamo Pascal Nyabenda umwanzi akomeye cyane ashobora kumwihora kuri sebuja. Byose nyine Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ariko arabikora nyine akora ibishoboka byose kugira ngo amucinyize, kugira ngo ntazabone uburyo ki amwihora, ariko byose nyine bikaza byerekana urwango ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye afitiye abahoze begereye umuhisi Pierre Nkurunziza. Murazi ko abenshi bamaze gukurwa amabanga, abandi bakaba barajyanywe hanze y'igihugu, byose nyine bikaba biko birakorwa mu ruyeri rukomeye cyane kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yigezeyo abahoze begereye umuhisi Pierre Nkurunziza, abona ko bashobora kumubera intambamye cyangwa se bashobora kubaza ibijanye n'urupfu rwiwe, yahereye ku wari ubarongoye General Guillaume Bunyoni aramupfunga, ariko akaba hari amakuru nyine avuga ko abahoze begereye umuhisi Pierre Nkurunziza nabo bariko bariyegeranya kugira ngo batabare igihugu, kuko bamaze kubona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yataye igihugu mu manga kandi bakabona ko atari urukundo na ruke abakunda, akaba ariyo mpamvu nabo bashaka kumwigiza ku ruhande. Amakuru dufite ni uko kugeza ubu ngubu mu mugambwe uri ku butegetsi batarigera bakira Perezida Evariste Ndayishimiye, aho amasoko adushikira Reverend Kuriyo ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yereke abagumyabanga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataco ashoboye amaze mu matora yimirije imbere mu mwaka wa 2027 azagere atamugumyabanga n'umwe akizeye Perezida Evariste Ndayishimiye, ku buryo uzaba wizewe ari Reverend Kuriyo akaba ari we azaserukira umugambwe mu matora yimirije imbere. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.